Umujene w'uno munsi yakira amakuru ikintu cose aronse ku marezo sosio agaca acakira nk'uko umengo n'ukuri, agaca akirungikira abandi, uzosanga uriko uraroga abantu kuko utashishoje ngo ubanze usome wibaza uti mbega ibintu ndonse nivyo, ibintu ndonse bivuye ku muntu avuga vyo, ibintu ndonse birabereye ko ndabiha abandi, ibintu ndonse ntabibahaye ntaco boba, ibintu ndonse jewe bimariye iki, kugira urinde ubiha uwundi muntu. Hari ibibazo mbere twarigeze kubidondagura, ibibazo bishika nko kw'icumi wokwibaza imbere yuko parataja information. Ndaramukije abariko baratwumviriza, nitwa Patiri Dieudonné Niyibizi, nkaba njeje igisata co kumenyesha amakuru muri diocese nkuru ya Bujumbura, nkaba kandi rimwe rimwe nza ndigisha n'ivyigwa bijanye no kumenyesha amakuru n'ubuzima bw'abantu, ingene boyaga n'ingene busangira akazi. None mu bibazo bimwe bimwe vyagiye birabazwa, hariho ibibazo mbona hano vyashikirijwe. Ica mbere ni iki ngo kubwawe imbuga hwaniro ni nziza canke ni mbi? Imbuga hwaniro ntidushobora kuvuga ko ari mbi ngo turahejeje canke tuvuge ko ari nziza ngo turahejeje. Ni nziza uzikoresheje neza, ni mbi uzikoresheje nabi. None rero ni kurya ko ibindi bintu vyose biza biraza mu buzima bwacu dukoresha canke ko ibintu dutunze. Ikaramu irashobora kwica umuntu mugabo kandi irandika ibintu vyiza vy'akamaro. Imbugita irashobora kwica umuntu mugabo kandi irakoreshwa muhira, mu mihana hose baratunze imbugita mugabo ntaco yononye. Nero niba ubuhinga bwa none izi mbuga duhuriramwo tuyagiramwo ni nziza, ziradufasha mugabo kandi zirafise n'amabi yazo ajanye n'ikoreshwa nabi ryazo. Niho ikibazo ca kabiri kibaza kiti ni gute imbuga hwaniro zokoreshwa neza cane cane ku bajene? Imbuga hwaniro zirahuza abatari bake na cane cane abajene, urwaruka benshi bariko, kandi umuntu arumva mbere ko afise n'iteka. Hari ni telefone izi twita ngo Android, abenshi bahimbagwa bakumva ko bateye imbere, bateye intambwe bazikoresheje, kuko baca bugururirwa imiryango minini kandi myinshi yo guhwana n'urundi rwaruka n'abandi bajene. Ugasanga umuntu ariyumva, arandika, araronka n'amakuru avugwa ahandi, umuntu agasanga yumva ko muri we yateye intambwe. None rero nizokoreshwa neza gute? Ubwa mbere nuko umuntu abanza kumenya ingene zubatse, ingene zikora, kuzimenya, kwiga kuzimenya. Nibaza ko ariho vyose bihera, kuko ikintu umaze kukimenya uramenya ingene ugikoresha. Umuntu agaca aheza amaze kumenya izo mbuga izo arizo n'ingene zikora, agaheza rero agaca yiga kubana n'abandi kuri izo mbuga. Zirafise ibintu zisangije, ni bimwe bita le web 2.0 participatif, no kuvuga zaratwuguruye, ziduha ubushobozi bwo kuvuga uko dushaka. Izo mbuga zaduhaye uburenganzira bwo kurenga imbibe tukaja iyo dushaka. Izo mbuga cane cane zaduhaye ijambo mu yandi majambo. Ariko rero ivyo bica bituma umuntu asanga ashobora kuvuga amajambo atariyo, bigasanga umuntu ariko araronka amakuru atariyo, bigasanga umuntu ariko aratanga amakuru atariyo, ugasanga umuntu ariko arakoresha amasanamu atariyo, umuntu ugasanga ariko arakoresha amasanamu yiwe mu buryo butari bwo. None rero ni gute imbuga hwaniro zikoreshwa neza? Bwa mbere navuze ko ari ukuzimenya, bwa kabiri no kuzikoresha mu gihe co kibereye, atari ukuzamako umwanya wose, kugira umwanya muto. Nk'akarorero, bashobora gukoresha WhatsApp canke Facebook, avuga uti ngo mamare isaha imwe ndiko ndasoma amakuru, ndabutwirya nino, nkure mu nzira ibikenewe vyose, nishura abandondeye, hama ugaca ugaheza ukayibika amasaha nk'abiri canke atatu kugira ukora ibindi. Kuko burya Facebook na WhatsApp sibwo buzima, sizo tubako. Ni umunyeshure, umujene yiga canke akora, none ugumye kuri Facebook canke WhatsApp niho ukora. Bisa yuko twiga gukoresha umwanya. Handi ho hariho ingwara yitwa chronophagie, canke uburyo ubwo bikoresho bimeze bidutwara umwanya. Umaze gusigarana umwanya muto, umwanya waharuye wo gukoresha kuri ubwo buhinga, usanga rero ugiye gukora ibintu vyiza bikenewe gusa, ugasanga uri kuririnda ibitabereye. Ubwa gatatu, kugira tuzikoreshe neza, no kumenya kugira ubwenge bwiyumvira imbere yo guha agaciro ngo ibintu ngo ni vyiza, cane cane mbere yo kubiha abandi.
ico twokwita l'esprit critique. Umujene w'uno munsi yakira amakuru ikintu cose aronse ku marezo sociaux agaca acakira nk'uko umengo n'ukuri, agaca akirungikira abandi, uzosanga uriko uraroga abantu kuko utashishoje ngo ubanze usome wibaza uti mbega ibintu ndonse nibyo, ibintu ndonse bivuye ku muntu avuga vyo, ibintu ndonse birabereye ko ndabiha abandi, ibintu ndonse ntabibahaye ntaco boba, ibintu ndonse jewe bimariye iki, kugira urinde ubiha uwundi muntu. Hari ibibazo mbere twarigeze kubitondagura, ibibazo bishika nko ku10 wo kwibaza mbere yuko partaja information. None kugira tuzikoreshe neza nukugwiza muri twebwe ako gatima kabanza kuzirikana kakiyumvira kakibaza kuri ivyo bintu twaronse agaciro bifise mbere yuko tubitanga. Cyane cyane niho bidusamarira tugasanga abantu bariko baratujana no mu bitari byo. Kigira kane ukwirinda kwimenera ibanga. Kwimenera ibanga nshaka kuvuga uko utiyararaza. Nk'akarorero ugenda kuri WhatsApp, kuri statut ushaka amafoto yawe ku munsi. Jewe uko yashirako ndashaka kuza ndayatora mbika nkasanga mu kiringo c'umwaka ubuzima bwawe bwose ndabufise mu minwe n'amasanamu bijanye ko wagiye wewe nyene urabitanga ugenda urabitanga. Twibikira akabanga twebwe nyene, twirinde kwishira habona, harimo ubwishime, harimo n'ubusamazi. Ibyo bintu biri birajana uyu munsi ugasanga umuntu ntaca acambariye. Hariho ikindi kibazo kiba kiti nizihe ngaruka mbi z'imbuga hwaniro abantu dukunze kwirengagiza kandi zikomeye cyane. Kumbure nabivugiyemwo ababajije ikibazo baragize neza cyane kuko umengo ni vyiza, umengo Facebook ni nziza, umengo WhatsApp ni nziza, mugabo so kuvyirengagiza no kutabimenya. Novuga nti akantu mu gifaransa bita dependance. Dependance ni nka kujya ufata telefone ikaziravuza ka message, akantu kavuga kakubwira ngo message irashitse canke baraguhamagaye canke hari ikintu kibaye ku telefone ugashamwa rya majwi. Uko ugendera yamenyera rya majwi niko muri yo bigenda biratera ukugomba guca utora telefone, ugasanga umuntu asigaye yama ku telefone umwanya wose, umuntu yamana telefone, umuntu yimwatse imbere akacumenga aragwaye. Iyo dependance rero ku telefone bimaze kudukuramwo umwidegemvyo kama wa mwidegemvyo Imana duhaye. Umuntu abwiza gufata ingingo mu buzima gukora icyo ashaka uko agomba. Telefone kikaba kimwe mu bikoresho dukoresha bwa ntibe kimwe numengiri isigaye ingize mu byo abantu twirengageze mu gukoresha izo telefone. Harimo iyo dependance tugenda turinjiramo tutabizi. Bwa kabiri harimo kwa kwikura agashambara tubigira tutabizi. Umwana yasangiye, umwana yahejeje yaransaga aka certificate cyangwa diplome, umwana yatembere yakinye neza, umwana yambaye ikanzu nziza canke ishati nziza, ushira ku mastatu. Bijya ni bibi kuko abantu igihumbi ufise muri repertoire yawe bose ntibakeneye kubona ko umwana wawe yagize kino kintu canke mutoyi wawe. Iyo ni uko no kubura ibanga mu kirundi nyacu. Nuko iyo wize ubwo umutore telefone usoma ama message eka mbere nakujya kwigira ku telefone uja muri Wikipedia, uja muri intelligence artificielle za ChatGPT, telecharge ibi nabiriya burya biriko birakrea muri mechanisme z'ubunebwe, mechanisme z'uko bavyita intelligence superficielle, z'uko wigira mu utuntu two kuyeyemvya ko hejuru ukumva umenga urabizi, vyima bikaguhenda ngo urabizi uravyumva, mugabo ho kurindira haheze indwi canke zibiri nta kimwe kiba carasigaye mu mutwe. Bavyita memoire à court terme. None rero izo ni ingaruka mbi cane cyane uko numva ibibazo umengo ni vy'abajene cane. Ku bajene biriko biraza buke buke ugasanga umuntu ariko araduga amashuri na diplome rayironse, mugabo afise une intelligence superficielle, une mémoire à court terme. Ngira ngo abajene muri ko munakwirikira muca mu vyumva. Telefone no kuyishira hasi ukayibika, ukayizimya cyangwa ukaja mu cumba kitagiremo iyo telefone, ukamara amasaha 3 anatanu uri concentre. Telefone ziradutwara capacité de concentration canke l'attention, kujya kugumukurikira ibintu ariko baragusigurira kugeza naho ushobora nko uja mw'ishuri umwigisha ariko arigisha amatara akagenda aracika mu mutwe iwawe, ukakwirikira ukazimira ukaja mu bindi, ukongera ukakwirikira ugavira gacika ukaza mu bindi, ukazuraja mu bindi, n'ubusamazi utazi iyo buvuye, ugasanga umuntu afise ico bita mu Congereza absence of mind, no umuntu akazara biracikagurika, asamara ni inattention. Ivyo rero biricugwaruka cyane, biba byaravuye ku telefone, bavuye ku kwama ku marezo sociaux. Hariho no kuca umuntu
ndeke sinobivuga byose ngo ndabimare, usanga umuntu afise amakuru atariyo. Uti ikibazo ca kane kivuga giti ubwo birashoboka ko umuntu azikoresha akanakingira vie prive yiwe. Vie prive ni kwa kundi umuntu agira akabanga, akagira uruhande rw'ubuzima bwiwe akingiye wenyene. Ahubwo rezo sosio izi mbuga ntizabwirizwa kudukura agashambara, kuko turabantu kandi nitwe tuzikoresha, kandi abazikoresha bose barafise ubwenge. Nibaze yuko byari bibereye yuko icambere umuntu yokora nuko abanza kumenya ko ari umuntu afise iteka n'icubahiro, kandi usenya ugwi bamutiza umuhoro, umuntu akabanza agakingira vie prive. Ubu buhinga rero ababukoze barategekanije ingene umuntu yobukoresha akaguma akingiye vie prive yiwe. Urashobora gukoresha Facebook, uhariho ukuntu uyiparametra, ndi buvuge mu Kirundi neza, ugahingura ingene ivyo wandika biza kugena n'ivyo abakurondera n'abashaka kukubona, abatora amafoto yawe n'ico boyakoresha, abo yabona n'abatoyabona, abo bona aho wavukiye n'abatohabona, ababona ivyo wanditse n'abatobibona, abo vyabura n'abatovyabura. Ivyo byose umuntu ashaka kubihingura ku buryo ariko arandika kuri Facebook avuga ati aha ndakingiwe neza. Muri WhatsApp nico kimwe, ushaka kuvuga uti je ngomba nkoreshe WhatsApp, abantu baza kubona ama profile n'iki n'amasati by'iwanje n'abantu bameze ukunuku ukabishirako. Muri parametrage birakunda. Bwa gatatu urashaka kwirinda gutanga amasanamu yawe. Egome baragufotora abandi utabibasavye, bisanze mu mategeko kirazira, mugabo wewe ahugeza ku ruhande rwa gukingira vie prive yiwawe, nuko wirinda ubwa mbere wenyene gutanga amasanamu. Nk'akarorero jewe mubona ndi ngaha, WhatsApp ndayimara imyaka irenga 10, mbere mu ntango zayo nace ndayikoresha ikivuka, mugabo nibaza ko kuri stati wanje atakirigera kijako. Na mastati kandi ntaco mbaye ntihombwira ngo je ndayakoresha maze kungukiki. Oya ni ngene wiyumva gusa, mwanaco bikungura. Atari uko woba warashizeko ibintu bigashavuza abantu, bikabatuma bakwimvira nabi, bikabatuma bibaza ko ibibazo, mbere ukanabatesha n'umwanya kuko mureko barabiraba ntaco bahakuye, atari uko basamaje. Ikintu mu Buraya muri Union Européenne bita Règlement Général de Protection des Données à Caractère Personnel, kumure iwacu ntibirakomera cane, aho n'izina ryanje rikingiwe, ivyo nize bikingiwe, ivyiyumviro vyanje bikingiwe, amagara yanje akingiwe. Izo information zose zindanga ntizibwirizwa gusohoka, zibwirizwa kubikwa n'abantu. Hariho amategeko agenga ingene ivyo bibika. None aba jeune bashaka kuzikoresha, ego bashaka kuzikoresha bagakingira ubuzima bwabo, ego ni discipline ni na technique byose. Donc tube discipline, tubikoreshe neza, ejo ntuze bisange mwibarabara, ejo ntuze bisange hariyo mu jeune yigeze gusamara ngahi Bujumbura nyene, asanga ifoto ziwe ntavuze ziko zirazunguruka, yarayadasinziriye, yarabuze amahoro, aragira ingorane, reka mbere ngeze ngaho. Kubera iki? Yavuze ati je n'ukuri ntumbaze narasamaye. Hari ikindi kibazo hano kivuga kiti mbega ko hama habaye amasekezo yo kurwanya ihanahana ry'amasanamu y'ubwambure ariko ntibihere, bibaza ko biva kuki? Ico biva ko amasanamu y'ubwambure y'abantu bari gusa, ico biva ko igituma bagoma babikora, kumbure niko nariko ndavuga byo kugomba kwigerezako, kugomba ico bita curiosité. Donc abantu bagomba nabo kubikora experimente. Ni gisata c'ubuzima bw'umuntu kijanye n'ibigumbagumba, kijanye n'ibisharara, kijanye n'ubuzima la vie intime y'abantu, nk'ibi bijanye no gukundana kenshi niyo bija. Abantu rero bama barakundana kandi bazokoma bakundana, bazovuka ejo bazokundana. Bisigura yuko naho umuntu agerageza gutera induru usanga hari aho umuntu agera akarengerwa. Abo jewe tumaze kuyaga byashikiye amasanamu yabo y'ubwambure akaja mwibarabara, bakaza kunsaba ko no bafasha kugira ngo turabe ingene tuyakurako. Kirazira kumubaza ingene vyagenze gute kugira ngo amasanamu yawe asohoke, none kumengo ni très privé.
ko wamengo ni gwawe nyene, none niwe wayafotoye, ni wayafashe, ntumubaza ngo byagenze gute. Byarabaye rero ingene bigenda kugira ngo arinde abigira, abageze ku rugero rwo kwiyibagira kubera bwa buzima navuze abarimwo bw'imigenderanire n'uwundi muntu, kenshi by'ibiyago bisosa by'urukundo, kenshi mbere rutanarirwo, kuko abakundana by'ukuri ntibabigira, by'ukugomba kwereka uwundi, cyane cyane abasore. Mu bitabo vya psychologie des réseaux sociaux baremeza yuko abahungu aribo bagobera abakobwa ngo babaha amasanamu yabo. None rero ngaho bwa mbere umuntu agatera abasore, wewe urikura impuzu ukifotora cyangwa ukagira video ugaca umwereka uti nawe rero ko narize ndabigira, utegerezwa nawe kugira nk'uko. Asore muri ngaha mu byumva nibaza yuko ico bimaze namwe kucumva. Hama ugasanga umwigeme mbere ugomba ko umengo kugira ubone ko agukunda yorinda gutira ibanga muri ubwo buryo, kwikura agashambara mu Kirundi. Ubwo rukundo wumva ko rutanarirwa, kuko suko berekana urukundo, agaca ategerezwa, yumva ko ategerezwa, yumva ko afise ideni kandi rikomeye, ugasanga aruguyemwo. Iyo izo sanamu zisohotse, abantu ba mbere bishikira byarashitse ku muhungu n'umukobwa, isanamu zirasohoka zafashwe na mugenza wabo, arazironda zose kubw'ubuhinga bw'uwo, barinjira mu vyuma bakazikurayo bakabibona. Umukobwa basanze yiyahuriye mu cumba, umuhungu yagiye kwiyahurira nko ku birometero 60. Abantu babiri bose barapfuye. Uwo muntu yabikoze baramurondeje, baramutora, baca baramufunga. Ibi ndiko ndabwira ni vyabaye mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ibi rero kubera ko abantu baguma babigira, ni kubera ko naho twiga biratunanira kwigumya mu bijanye na emotion, affectivité iwacu, kuva mu mutima wo gukunda. None twogerageza kugira ngo dusubire mu rukundo rwa kera, naturel. Ibi vyuma biraduhenda, ndavyita mu Kifaransa l'illusion des 4 murs. Wewe uri mu nzu ukabona uri wenyene, ukabona ufise telefone uriko avugana n'umuntu, umenye ko ari nkuko ba wicaye hanze, kuko ko bica mu vyuma none bitari mu mpome, ivyuma bitugaye. Izo sanamu ko zica ahantu mu vyuma vyinshi gose, kandi bashobora no kuzifatiraho zigeze zigenda. None mva hari ibanga rikirimo. Nico gituma hakwiye rero ko umuntu uko yomenye ingene bikora, yomenye ingene bimeze, agateba akagira ubwoba, akikanga ati mbe nk'ubu zosohoka, akavuga uti ibi bintu sinzo bisubiye. Bwa kabiri nuko twokwiga gukundana tutarinze gukoresha ibimenyetso nk'ivyo, gukoresha umutima, gukoresha ubwenge, gukoresha imigenderanire isanzwe, tukagenderanira, tukayaga bisanzwe. Aya masanamu aramaze kwica abantu, aya masanamu aramaze gusenyura ingo, aya masanamu aramaze gutuma abantu batakaza ubuzi neza, bakaca bakwirukana ku kazi kubera bayabonye. Aya masanamu ariko arashira habona ico twari dufise kibitse, bavyita mu Gifaransa l'extimité, l'extimisation de l'intimité, baguta hanze akabanga k'umuntu, uca kwibarabara ico wari ufise nk'ibanga, l'extimité. None rero ico bivako nico, ico twokora nukuraba yuko umuntu yopfuma basagira n'ubwoba, akagarura wa rupfasoni, kugira isoni mu Kirundi. Cane cane jewe ndabwira abajene nti fata ingingo yuko mu buzima bwawe utazigera na rimwe wifotora utambaye ngo iyo foto uyirungike. Na kimwe cotuma ubikora ku nguvu. Nta tegeko ribitegeka rihari, nta gituma wobikora. Ico kintu wobura uragihomba, uzosanga wungutse vyinshi hako uza kuja mwibarabara ugasanga umuntu aragwaye mu mutwe kubera amasanamu yiwe ariko arazungura. Ikibazo ca nyuma mu bibazo vyabajijwe ni iki: ubuhinga bwa intelligence artificielle n'abajene two kwitega iki muri kazoza? Iki ni ikibazo kinini cane, cari kinikwiye mbere. Intelligence artificielle mu Kirundi baracagerageza kubihingura, mugabo igihambaye suko tukivuga mu Kirundi nuko benshi babikoresha.
akarorero turafise ChatGPT iyo benshi bariko barayimenyera, turafise Perplexity, turafise izindi nka za Deep Search, turafise n'izijanye n'ivyo kwemera nyene Magisterium AI, turafise n'iza Bibiliya, turafise eka mu bisata byose ari ivyo bandika amakuru, ari ivyo bakora kwa muganga, ari gukora mu vy'ubutunzi, abubaka amazu, hose hagiye harimwo ubwo buhinga bwa none. Mugabo cane cane izitwa ko ziriko ziratugora nizi zitwa za generative, no kuvuga zikora ibintu, ziduha ibintu tutiriwe turakora. None ti kugwaruka two kwitega muri kazoza, jewe novuga nti muri make biranteye ubwoba, ubwoba bw'uko tutabitegera bikwiye ngo tunamenye n'ingene tubana navyo, ko bizosubira inyuma ntavyo niteze, ko tuwabikorokeyemo uko nyene twabikorokeyemo. None abakiri bato, ikibazo ni abajene, abakiri bato batari bwashikaho batera imbere mu vy'ubwenge ngo bige babanze bakomeze ubumenyi bwabo, umutwe wabo bawukoreshe. Abo bantu barashobora guhagararira aho bageze bagaca basubirirwa n'ivyubu. Niyo ngorane ya mbere mbona, abajene batariga ngo bige bamenye ibintu batera imbere, barashobora guca bahagararira nko ngaho nyene bari bageze, ivyuma bigaca bisubirira umutwe wabo. Murumva ko nk'iryo ari ibara, kuko umuntu ushobora gusanga atanguye kuza ariyumvira, atiyumvira abaza icuma ngo ciyumviye kimfashe kwiyumvira. Ikibazo ca kabiri nuko tugiye kugira imigenderanire ikomeye n'ivyuma bitagira umutima, ivyuma bitagira conscience. Icuma ukagisaba ico ukeneye cose kikakiguha, mugabo akibaza uti uri kuriyumvira kubiki, kabwira ati je nta mutima ngira. Urashobora kubaza ChatGPT canke Perplexity canke Deep Search ukabaza ikindi uti none wewe ingorane ukunda kugira mu buzima n'izihe bijanye n'ubuzima bwo kubaho? Je nta buzima mfise. Ariko ico cuma kitagira umutwe, kitiyumvira, kitagira umutima, nico usanga kicara umugenzi. Kumbure ndi ku rugero tutamenyerewe kwiyumvira ko rwa muri anthropologie, kwumva umuntu nk'umuntu, n'umuntu aba mu bantu, n'umuntu agira imigenderanire n'abantu bikamukuza. None natugiye kugira imigenderanire n'ibintu bitagira umutima n'ubuzima n'umubiri, twumve ko ari byo tugiye kubaza ibibazo byose, usanga umuntu ntaca agishoboye. Kwiga abanyeshure ndetaye rero nukuba ko baba jeune tugiye guhagarika kwiga, tuzo turabaza ivyuma. Hari umuntu babwiye ngo bagutegure discours ugenda uvuge ijambo baguteguriye, avuga ngo ngo nashize mu ntuzenye ngo nahejeje, nabajije mu telefone banteguriye, icuma canteguriye discours, none iyo mwateguye ni muyibike. Niho tugeze, abanyeshure ntibaciga, abanyeshure ntibagikora, mu gutitegura texte y'impapuro urupapuro rumwe ntayo gishobora, kubera ashira mu mashini gacibikora, wabwenge bwagumyaho bwagera ureko, kandi ntibuguma butembera buca butangura gusubira inyuma. Ni ikibazo gikomeye cane, kuko umuntu aca yizigira ivy'imashini ivuze, nta kuja kubaza abantu, umuntu nta kibanza asubira kuro, nkuje ntushaka kuza kumbaza tuvuze kanibarize ChatGPT irabimbarira. Kandi burya vyiza umuntu yogira imigenderanire n'abantu, ibitabo ntizosubira kubisoma kubera bidutesha umwanya. Sinzi mu Burundi ibitabo bishasha vyinjira mu gihugu ngene bingana ubu, ibitabo canke abantu bagura ibitabo. Amakaminuza abantu ntibashaka kuyaheba, ukurondera la recherche ya indi ya kera yo kuja kuri terrain kwirabira ibintu ngo uvyironderere ugira ico ushitseko birashaka gutakara, maze ugasanga umuntu asigaye atunzwe n'utwo agenda aratoratora, hamwe ushobora gusanga twizigira ibintu vyakozwe n'abandi tutazi, tudashobora gutomora neza iyo tubikuye, ugasanga umuntu ariko aribaza ko ariko aratera imbere. Numva nobakengurukira ngeza ngaho, mvuze mu majambo make vyari ibibazo bitandatu, si bike kandi bihambaye gusa, kandi namwogira n'ibibazo kuri ibi nyene duhejeje kuvuga, musubira no kubibaza, ndashobora kuzogaruka nta kibazo kugira ngo tugume tuyaga. Hari byinshi, niyo twari kuguma ku kibazo kimwe gusa twari kukimara ko umwanya ukwiye, nabuciye ku masonga kugira ngo byose tubishikire. Nkaba ndangije ndabashimira, ndabifuriza gukoresha ubuhinga
ntiba ari bwo bubakoresha. Murakoze.